aho rero unye ntwara Comité National Olympique, hanyuma haba murazi mwese yuko nari maze imyaka 8 ndi muri conseil ya FIFA, nkaba naratsinzwe amatora muri 2013, mugabo nkaba nkibandanya ndi vice president wa commission ya development ijya itanga amaprojet yose ya football. Muri 2009 naragiye Comité National Olympique yara présence ibikorwa byanje nakoze kuva 2004 gushika 2009. Aba journaliste bari ngaho bonye barabirungika gira reportage, hanyuma undi munsi baca bambwira bati waratowe yuko utwara prix ya Femme Sport du CIO, yari muri mars 2009. Candagenda gutora ko gashimwe, ngiye gutora ko gashimwe novuga yuko byose ariho byatanguriye. Nararonsa ko gashimwe baca bambwira ngo nishikirize ijambo. Mu gushikiriza ijambo nashimiye abantu batatu. Mama wanje yamvyaye kubera yuko yatureze imyaka myinshi ari wenyene, papa yarafunzwe kuva mfise imyaka 10 asohoka ndi muri universite. Ncanshimira umukuru w'igihugu Nkurunziza perezida wacu, nongera ncanshimira perezida Blatter, kubera yuko abo bantu batatu nibo batumye kuri jewe nabona yuko nibo batumye ndonka ako gashimwe. Ako gashimwe nca ndagafata nca ndataha. Mu kwezi kw'icenda nicaye muhira nza numva telefone irampamagaye, umuntu ambwira ati mbega wewe perezida wa CIO Comité International Olympique ko ashaka ko muvugana, urashobora kubyemera? Uwo muntu nta nuwo narinzi, namubwiye nti umukuru wese ampamagaye ndamwitaba. Ati urazi ibyo ashaka kukubwira? Ibyo ambwira byose ndazikora ibya siporo, jewe nzunze. Nja ndagenda baranshikana mubiri we turaganira. Ico nabonye gusa nabonye yuko umuntu yampaye wa protocole yantwaye nabona afise ubwoba bwinshi cyane, n'ibyuya kabingira. Jewe sinarinzi ico ngiyemwo, mugabo we yarazi yuko ngiye muri interview nishobora gutuma ibintu vya siporo kuri jewe bihinduka. Ndicara turaganira nkuko nyene turiko turaganira ngaha ata kibazo ngifitiye. Ntashe niho baca bambwira nshitse kuri aeroport ngo uhejeje gukora ikibazo utaruzi, mu minsi iri imbere uzoba membre wa Comité International Olympique. Aho onye kugira ubu membre wa Comité International Olympique baba baravye ibintu byinshi cyane, baragenda no mu buzima bw'iwawe bakaraba, baca bongera bambwira bati membre individuel gushika uzugire imyaka 70 utagize amakosa. Iyo 70 rero amakosa nayahe? Ayo kwiba, ibyo navyo nzokora. Ikintu gusa mu nyuma urabona turamenyerana, barambaza bati barambwiye bati n'ubwa mbere twumvise umuntu ashimira abantu batatu. Kenshi abantu baragenda bagashima, mugabo twaratangaye kubona ushimira mama wawe, umukuru w'igihugu hamwe n'uwahora gutwara. Turabandanya ndagera no muri FIFA ndatogo. Ikintu rero gikomeye, jewe ndafise abafasoni bashika 54
muranigisha ivya leadership ingene abantu bifata natoye abafasoni kuko nibo batarashika ku rwego rwo hejuru ikindi naco nuko jewe ubu unye ntwara Commission Internationale ya Femme Sport muri seyo dushaka yuko kubwi wanje mbona nti abafasoni bashobore gucika hejuru wanyuma snobgano wanyuma wo duheruka kwinjizamwo ni presidente wa Aigle Noir turaheruka kumwinjiza muri ubwo rwego hanyuma ntawubizi ejo rero mukabona ateye imbere si president azoba yabikoze n'abagore bazoba babikoze aha rero muri iyo myaka myinshi je naciye muri byinshi ndabibona uyu munsi rero nashaka gutanga impanuro icambere na mbere abantu nibyo baraja mu matora hanyuma hakaba kampanye zikomeye cyane uyu munsi mvuga bya kampanye gusa kampanye zikomeye cyane izo kampanye zahera abantu bakavuga bati turatoye umuntu nashaka kubwira abamambere ba Assemblée Générale dimanche muzotora president ni kandida unique nimuhengere muhejeje kumutora imigambi yazanye nimubishigikira ngaho muzoba mumubesha ivyo narabivuze muri basketball ndi mubafashije ku by'amategeko baraje ijana ku ijana baratora president mugabo hageze yuko twadopta amastatut yo gushiramo league batangura kuvyanga ikintu nababwiye Apotre ntiwewe bireke gusa ndakwereka ikintu nababwiye narabibukije ni mushobora yuko tugenda Igitega muri twabaye invité na Fondation Pax mukemera programme yiwe tugakoma n'amashi twanywa n'inzoga hanyuma tukagana mu matora mukamutora uyu munsi rero mugaca mutangura kuvuga ngo yarige muvuga amajambo menshi nababwiye nti muriko murabesha kirazira kubesha watoye umuntu urinda kumushigikira gushika manda y'ibihe hariho n'ikindi cyabaye baravuze ibintu by'ibiringo mu kuvuga ibintu by'ibiringo kubera yuko bari muri Assemblée Générale muri basket bashaka guhindura ibintu naho ne turavuga tuti ivyo ntibishoboka aho rero ni ikintu gikomeye cyane umuntu arinda ukurikiza abantu bari bamenyereye yuko muri football canke n'ahandi iyo umuntu avuye ku butegetsi asubiriwe n'ubundi baca bacengetera bakaja hari inyuma baza kuvuga utujambo ngo nakagira uku ngo nakagira uku ivyo bintu ndabamenyesheje yuko amafederation yose arabikora President Isayatu niwe misi yose yamambwira ati ibintu byo mu Burundi je sindavyumva Madame Liti kubera iki utaza kumbwira ivyo muri football bigenda neza ngo ni bwo bwa mbere umupresident wa federation ahindurwa ntaze kumbwira amajambo yo muri federation mwambwira nti twebwe rero ibintu bimeze neza president nje nakubwiye ikintu kimwe ubutegetsi ni ikintu gikomeye cyane igihugu ni ikintu gikomeye cyane ubanza gukunda igihugu imbere yo gukunda ibindi byose hariho n'abandi bagira bati hariho n'abandi kenshi bahora bagenda kuvuga amajambo hajya muri komite executive ntabura abantu bagenda kugira utuntu president na jewe narimwo mubo baja kuvuga bavuze amajambo menshi ndibuka ko muri 2013 narashitse mu nama ya komite executive ya CAF hanyuma ndavuga nti umunsi ndafise point ya divers baratangara kuko amapoint ya divers ni ibintu byo ku ruhande